Iri ni kete ry'agahinda umukobwa yubatse urugo vuba yandikiye nyina wiwe. Yaragize ati: kuri mama wanje nkunda, nk'abandi bakobwa bose bazima, kuva mu buto bwanje nahoranye igishika n'umunezero, numva niteguye kandi nezererewe kuzibona nanje nashinze urugo, nanje ndi iwanje. Numva ko ngiye mu munezero gusa, ngiye kwibanira n'uwo nakunze mu ijuru rito ahataba ibibazo. Ariko ubu kuva aho nabereye umugore nanje nkagira umuryango, nasanze urugo atari umunyenga nk'uko navyibaza. Nasanze atari guhorana n'uwo wakunze mukihorera mu miyayato n'indi mikino yose yo kwinezereza. Nasanze hari ibindi vyinshi bitari ivyo. Nasanze mutegezwa kugabura akazi n'uwo mubakanye, gusangira ibibazo ivyiwe n'ivyawe, ukwitanga kwa buri munsi, inama no kuganira vya buri munsi n'ibindi n'ibindi. Ubu sinshobora kuvyukira igihe nshakiye, ahubwo nsabwa kuvyuka imbere y'abandi bose. Sinshobora kwinebwesha kwa kundi nivyukisha nkaguma mu mpuzu nararanye umunsi wose ugahera nibereye muri televiziyo nirabira amaseri. Ubu sinkisohoka ngo nje mu birori uko nshaka. Ubu binsaba guhora mpanganye n'ivyifuzo vyose vy'urugo rwanje, ngo bose bumve bameze neza, bumve batekanye atakibazo. Mama, nukuri sinkiryamira. Vya bindi nari narigize nkaryamira uko nishakiye. Narinzi ngo nzofatwa nk'umwamikazi, ahubwo nasanze ari jewe nsabwa gufata abasigaye ngo urugo rubemo umunezero. Ubu ndafata akanya nkiyumvira ku buzima bwanje, nkibaza impamvu naje muri ibi bintu nanje bikansiga. Nkiri kumwe nawe mama, nari ndyohewe, nuzuye umunezero. Rimwe na rimwe nama niyumvira, nkibaza nimba no kwigarukira kuri wewe, nsubire kwiberaho nk'icana c'inyoni nk'uko vyahoze kera. Numva ashaka kwigarukira muhira, nsubire kwirira vya vyo kurya biryoshe bimwe wahora udutegurira buri joro. Numva nkumbuye kwa kundi nakuryamako, nkumva ata kibazo na kimwe nifitiye. Ariko ntaco, ibi vyaranyigishije. Ubu natahuye ko nawe wabaye muri ubu buzima, ugira ukwitanga gukomeye cyane mu buzima bwawe, kugira ngo nanje nshobore kuba muri ubwo buzima bw'umunezero navuze hejuru. Nanje ngira ibintu vyiza nibuka mu buzima bwanje bivuye ku kwitanga kwawe. Ubu intumbero y'ibi vyose narisobanukiwe. Nabonye ko nkwiye gutanga ku muryango wanje mushasha uyo mutekano, ayo mahoro n'uyo munezero navomye kuri wewe. Kandi ndizera ko uko igihe kizogenda kiregera imbere, nzogenda nkunda gahoro gahoro ubu buzima nk'uko nawe wabikoze. Warakoze muvyeyi kukwitanga kwose, ku masezerano yose wiyemeje ku bwacu twese. Byarankomeje, bimpa inkomezi zo kukwigana. Warakoze muvyeyi, kandi ndagukunda cane. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Turagushimira wewe wafyonze subscribe cyangwa sabone kugira ngo tuzobane n'ubutaha. Nawe utarabikora ntugende utabikoze. Jewe nitwa Gusenga Derrick. Naho ubutaha. Mu minsi ya kera umwami yatanze itangazo avuga ko azohemba umukorikori
azocapa agashushanya igicapo cerekana amahoro. Abahinga benshi mu bijanye no gucapa barungikiye umwami ibishushanyo vyinshi vyiza cane bari bacafye. Kimwe casa n'ikiruta ibindi mu bicapo byose vyari vyatoranijwe cari ic'ikiyaga gitekanye, ikiyaga kibonerana mu mahoro menshi, gikikujwe n'imisozi miremire yuzuye kurubura. Hejuru naho hasa n'ibara ry'ijuru rivanze n'ibicu vyiza. Iyo sanamu yari nziza cane, abantu benshi babona iryo shusho ry'amahoro mu buryo butandukanye kandi bwiza. Tutiriwe tuja muri vyinshi, ryari sanamu ryiza kuruta yandi yose. Gusa nubwo biri uko, umwami atangaje uwatsinze, buri muntu wese aho yarari yaratangaye cane. Igicapo catsinze iryo rushanwa cari gifise imisozi naco, ariko iyo misozi isa nabi, ikikujwe n'ibicu vyijimye birimwo n'imiravyo myinshi. Mu yandi magambo, iki gicapo nticasa n'igicapo c'amahoro, ahubwo vyasa nkaho uyu muhinga yibeshe agatanga igicapo c'ibibazo aho gutanga icerekana amahoro. Ariko witegereje neza ukaraba ico gicapo wegereye, urabonamwo agashamba gato kagenda gakurira hagati y'urutare. Muri iryo shamba kandi urabonamwo akanyoni kubatsemwo icari. Hagati muri uwo muzimagiza w'ishamba n'imisozi yijimye, ubona ka kanyoni kiyicariye muri ca cari kifitiye amahoro menshi. Burya mu buzima, ndavuga mu buzima bwawe, kugira amahoro ntibisigura kubura ahantu hataba induru canke ibibazo. Kugira amahoro bisigura kuba hagati y'ibibazo, inzitane, umuzimagiza w'isi, ariko wewe ukaguma utekanye mu mutima. Amahoro nyayo aterwa nuko uhagaze mu mutima wawe, apana ibigukikuje. Uko ubaho bikwiye kuva indani mu mutima wawe, apana inyuma. Iyo nyoni mu gutekana kwayo ititaye ku bibazo vyari biyihagatiye, yagumanye umutekano nk'ikimenyetso c'amahoro. Kubera ugutekano kuva imbere mu mutima wawe kuzokurinda, kukuzigame mu gihe isubana nayo izoba itanguye kubomborana. Umuntu umwe yaritoye abaza umucuzi ati, nirihe banga ukoresha urusha abandi k'ibibumbano vyawe bihora bisa neza kuruta ivyo abandi bacuzi? Uwo muhinga aramwishura ati, ibanga nuko namenye ko igiti kikiringiga ata kintu na kimwe kirakogwamo, ikibumbano kiba camaze kuboneka kandi kimeze neza. Ikiba gisigaye ni ukugiconga, umuntu akagikunyura, akakinora, akakinobora, akagenda akura ko utuntu agenda abona tudasa neza ngo kibe nk'uko agishaka. Mbega akanyishu keza, kagufi kandi gatomoye. Twese, yaba jewe canke wewe, dushaka gukura, gutera imbere. Twese dushaka kugira aho tuva naho tugera. Twese dushaka kugera mu bushongero, mu bushorishori, hejuru kwisonga. Ivyo byose kubigerako, igikenewe si gukora cyane ngo umuntu aruhe amererwe nabi gusa. Hari ico ukwiriye gukora utaravunikira ubusa. Ikintu kimwe gikomeye ukwiriye kubanza kwitwararika kugira ugere ku byo wifuza,
ni ukwimenya uwo uriwe, kumenya uti jewe ndinde, shoboye iki, kumenya aho inguvu zawe zigarukira, kumenya ibyo ushobora gukora n'ibyo utoshobora. Ikindi womenya hano, ukwitahura uwo uriwe ukimenya, si ibintu vyuka mu gitondo ngo ndiravye mu kiyo ngo none ndimenya uwo ndiwe. Oya, ahubwo n'urugendo rwo kwisobanukirwa. Ni nk'inzira itoroshe yo gucura ikibumbano. Abacuzi bo aha bamaze kuvyumva. Ikibumbano nyaco ca kindi gikenewe gisanzwe kirimo indani muri twebwe. Igikenewe cyane si ukongerako ibindi bipande vy'ibiti, ahubwo igikenewe ni ugukata, umuntu akagiconga, akanyukura, agasena, akakinora, akakinobora. Ugenda ukora ivyo vyose bisabwa kugeza igihe igishushanyo nyaco ciyerekaniye, igihe ubwaco kibonekeje. Erega vyaravuzwe ngo ubwiza bukwiye ntibubaho ngo nukubera hatariho vyinshi vyo kongerako, ahubwo bubaho igihe hatagisigaye gikwiriye kuvanwa ku bihari. Kubw'ivyo rero mwebwe mu nyumva, dusabwa kugabanya, gukurako, kugendera kure ivyo bintu byose bitagira ico vyongera mu buzima bwacu, ivyo bitagira ico biterera ngo tugere ku byo dushaka kugerako, ahubwo bigahora bitubera imbogamizi, bitubuza gutera intambwe tuje imbere. Birashoboka bikaba ari ukutizera canke ivyiyumviro bibi bitari ivy'iterambere. Birashoboka akaba ari abagenzi babi ataciza wobigirako atari bibi gusa. Birashoboka bikaba ari ubunebwe canke kwigereranya n'abandi. Birashoboka ukaba wumva umenga ivyiyumviro vyawe ni bito ntaco vyokugezako, ukumva umenga iterambere ryagenewe abandi, ukamenga wewe ntibikuraba. Birashoboka kandi bikaba ari ivyo bintu wewe uzije ntazi bikubuza gutera intambwe. Bisuzume neza umenye ivyo bintu vyose birengako ataco bimaze. Hamutangura ubikate, ubinyukure, ubihungure, uvyikunkumure, ubigendere kure. Niwo bikora uko, uzogera ahantu hose ushaka, kuco ushaka cose, gahoro gahoro kandi neza. Imana igufashe kwitahura uwo uriwe, inakwereka ico gukora. Ndagushimiye wewe twabanye iminota yose. Aha ni iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Ntiwibagire gukora subscribe canke s'abone nimba utarabikora. Naho ubutaha. Kera umuntu ahejeje amashuri yisumbuye wari umunsi mukuru mu muryango. Twese turabizi. Ivyo vyaba kubera ko yaba ari umwe wenyene abikoze ku musozi wose. Kandi ibi vyamuhindura igitangaza kubera ko yahitabwa akazi, agatangura gukorera amafaranga, agahita atangura no gukemura ibibazo vyo mu muryango vyose. Uwo muryango nawo ukaba igitangaza kubera umuntu umwe gusa yize awukomokamwo. Ariko ubu siko bikiri. Abantu bize barabaye benshi cyane, kandi bose leta ntiyoronka akazi baha ngo bose bayikorere. Birumvikana rero ko bisaba kwigwanako kugira ngo ubeho, yaba wize canke utize. Ubu hari abantu benshi bize bakaminuza batagira akazi. Nimba atakazi ufise, birumvikana n'amafaranga ntayahari. Nahisemo rero uyu munsi ko jewe nawe twokwiga kuri iki kintu ngo twivane muri ubu bukene. Niki wokora utiriwe usaba akazi leta?
Ni gute umuntu yotanguza urudandazwa rwiwe kandi atagira amafaranga? Reka dufate ko atani kingorongoro ca 50 ufise mu mufuko wawe, kandi wewe wumva ukeneye gukora urudandazwa rwawe. Mbega vyoshoboka? Ego cyane, ivyo vyoshoboka. Mbega biroroshe kubikora? Oya, ntivyoroshe haba namba. Kudandaza canke gukora ubucuruzi biragoye cyane. Noneho kubaka business utagira n'amafaranga namweho bikaba ikibazo kitoroshe gutorera umuti. Kandi ndakwibutsa ko hatari business zose ushobora gutanga utagira amafaranga. Ico usabwa utagira amafaranga, icambere no kubaka iyo business uhereye ku bumenyi ufise, ingabirano canke impano Imana yaguhaye. Reka turabe ivyo ukora ubaye utagira amafaranga. Nk'akarorero, nimba wiyumvamo ivyo kudandaza, nimba ariyo ngabirano wumva ufise, ushobora gukora urudandazwa rwo guhuza umuguzi n'umudandaza, wewe ugahembegwa ivyo. Canke ugatora ibidandazwa ku bifise, ukavyiyitirira, ukabidandaza, ukagenda urenza kayawe kuyo bigurishwa. Ibi ntibisaba kuba ufise amafaranga aho ukorera, kubera ko no kuri stati yawe ya WhatsApp wobihakorera, abantu bakabona ivyo udandaza utiriwe ukodesha ikibanza mu isoko. Ibi nimba wumva wobikora, genda ubikore ku bushakashatsi bwimbitse, hamutangure gukorera amafaranga. Ikindi, nimba wiyumvamo ibijanye no guteka, kora business ijanye n'ivyo guteka, abantu batekere hama nabo baguha amafaranga. Nimba ingabirano yawe ari gukora ama logiciel, ama application, nimba ibintu vy'amakode uvyumva cyane, kora ivyo vyose bifise aho bihuriye n'ama application, kuko vyo bitazogusaba kubitakaza k'amafaranga, kubera ko izo application uzozikorera ikintu conyene ukenera n'umwanya gusa. Birumvikana rero, nimba utagira amafaranga biragusaba gukoresha umwanya wawe cyane. Ikindi no guhanura nuko iyo business ukora yoba no kuri internet. Muri iyi myaka yacu dufise amahirwe adasanzwe. Urashobora gushikira abantu benshi cyane ku isi ku buntu atacurishe, biciye kuri internet, ivyo benshi bita online. Ushobora kugura umuyoboro wa Instagram account, cyangwa ugakora YouTube channel. Hama ugakoresha ubuhinga n'ubwenge bwawe, ugakora ibintu bituma abantu bagukurikirana, bakaraba ibikorwa vyawe ubagezako. Inyuma yaho, ushobora gutangura kubihembegwa, naho yoba make, business yawe ikagenda itera imbere, ikagenda ikura gahoro gahoro. Maze kubona ivyiyumviro vyinshi vyagiye bitungisha abantu batari bake kuri YouTube. Harabari bazi ibintu vyinshi bize muri physique, bahejeje amashuri babura akazi bo bikoreshamwo. Bahitamo gukora ama video yigisha ibijanye na physique kuri YouTube. Kandi ubu bahembegwa buri video bakoze ijanye n'ivyo bize muri physique. Nawe ndabizi ntubuza abantu wamuraba kuri YouTube bariko bararirimba indirimbo z'abandi, canke abasubiramwe amagambo y'abandi kuri Instagram bikakunezereza. Ntihabuze ibiganiro wumviriza kuri YouTube buri munsi, udakuyemo niki uri kurumviriza aho iwacu ku Mwana TV. Burya aba bantu baba bari mu kazi, kandi uko bakurikirana niko business zabo zigenda zitera imbere. Sindakubujije kubakurikirana, kubera ko hari ibintu vyinshi ubigirako canke bakungura. Ahubwo ndaguhamagarira nawe kugira ivyo ukora. Izi ni business umuntu ashobora gukora akoresheje ubumenyi yarondeye canke impano Imana yamuhaye. Nimba wumva ibijanye n'ivyo wiyumvamwo, ntutebe, genda ubikore ku bushakashatsi buhagije, hama nawe utangure.
Ikindi nuko atari business zose ushobora gukora utagira amafaranga. Nimba kuri wewe ivyo ushaka gukora bisaba kuba ufise amafaranga, biragusaba kurondera abagufasha. Egera abantu ubona ko basigurira neza business yawe, bakayumva, bakayikunda kugira ngo bashiremwe amafaranga yabo. Ibi bisaba ko uba ufise business imeze neza, yize neza, yemeza uwo muntu yibwiye, bigatuma yemera gushiramwe amafaranga yiwe. Murabona rero ko bishoboka gutangura business utagira amafaranga. Ikintu kimwe gusa kikitubereye imbogamizi ni ukuvumbura kwacu n'ubwo bwenge bwo kurema ibitariho no gushaka. Nivyo bibuze gusa kugira ngo dutangure. Ndizera ko iyi video hari ici kongerereye kubijanye n'ubumenyi bwo gukorera amafaranga. Mbandanya nshimira mwebwe mwese mwakoze subscribe canke s'abonner, nabo batwunganira mu kutwandikira muri commentaire, abo bakora like no gusangiza abandi ibiganiro vyacu. Nawe niba utarakora subscribe, bikore ufyonde no kuri ako gakengeri kugira tuzobe turi kumwe no mu bindi biganiro. Wakoze kubana nanje, jewe nitwa Gusenga Derike. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Reka duhure ubutaha, Imana ibarinde. Nta muntu numwe yiteguriye gukemura ibibazo vyawe. Ntukicarane ngo uhorane n'abantu bahora bidoga, bahorana amaganya, bahora bavuga ibintu bibi gusa. Abantu nk'abo bahora bavuga ko bashaka kwigira hanze, ngo bigire muri Amerika, i Burayi ngo niho ibintu bimeze neza. Ahora yidogera abamutwara, abamukoresha, aho abaye ngo nivyo bituma bumukene, vyose akabibegekako. Ahora asoma ibinyamakuru aronderamwe ibitagenda neza gusa, bikaba ari vyo agumiza mu kanwa gusa, yidoga, abihuza n'ubukene afise. Abantu ndiko ndavuga nawe wamaze kubamenya. Kandi nawe nimba uri umwe muri abo nakubwiye haruguru, ndashaka ko wibaza iki kibazo imbere yo kwidogera uwo ari we wese. Banza wibaza uti, muri uyu mwaka maze gusoma ibitabo bingahe, canke maze kuraba, canke kumviriza ibiganiro bingahe bivuga ku mafaranga. Urasanga atana kimwe wumvirije. Basi reka tureke uyu mwaka gusa. Basi mu myaka 5 iheze umaze gusoma canke kuraba ibiganiro bingahe bivuga ku mafaranga. Nubundi nyishira cari yayindi, nta na kimwe urasoma. Ariko uhora buri gihe usigura ukuntu keneshejwe n'igihugu uvukamwo, kumva wishakira kwigira hanze ngo ho babayeho neza. Wumva wari ukwiriye kuvukira i Burayi, ngo abagukoresha ntibaguhemba neza. Uhora usigura ukuntu ibintu byose biri hano hanze utopfa kubiterana imbere, kandi atakintu na kimwe wigeze wiga kubijanye n'amafaranga. Mu yandi magambo, nta kintu na kimwe uzi kubijanye n'amafaranga. Ico nshaka kuvuga hano si kindi. Ndashaka ko jewe nawe twiga ibijanye n'amafaranga mbere yo kugira ivyo twidogera. Icambere dukwiye kwitwararika no kubaho ubuzima bwacu nkaho ibitubako vyose biraba twebwe twenyene gusa.
nawe vyibaze muri ubu buryo. Niwabaho nk'aho ibikubako byose biraba wowe wenyene gusa, wibaza ko uzomara igihe kingana iki uri kuridogera ivyo bintu bindi byose abantu batakoze neza ku bwawe? Wibaza ko uzosubira gutunga intoka abantu runaka na runaka ngo nibo batumye udatera imbere? Oya, je nibaza ko bitazokubako na rimwe. Ahubwo uzomara umwanya wawe wose ufise uri kurakora ibishoboka byose ngo wewe nyene uve mu bukene urimo. Utitaye ku vyaguteye umubabaro wawe n'uwawe wenyine, nta wundi muwusangiye. Nimba wamenetse umutwe, genda unywe paracetamol kubera ko umutwe ubabara, ni uwawe si uw'abandi. Ikindi nashaka kukwibutsa hano nuko ivyo wize ku ishure ntaco vyakwigishije ku bijanye n'amafaranga. Nimba waranize comptabilité, nta na kimwe wize ku bijanye n'uko ukorera amafaranga. Ico wize gusa ni uguharura amafaranga y'abandi bize uko bakorera amafaranga. Ariko vyibura wewe wize ibintu bifise aho bihurira hafi n'amafaranga. Nyumviriza neza ndakubwire, abantu benshi bize bama bibesha ngo ko bize bakaminuza ngo bategerezwa kuba batunzi. Ariko siko biri, kubera ko naho bize menshi nta na hamwe bigeze biga ibijanye n'amafaranga. Nimba ushaka kuba umutunzi, icara hasi kwanza wiga ingene amafaranga akora. Soma ibitabo bivuga amafaranga, umviriza ibiganiro bivuga amafaranga, kubera ko ibi nta shuri na rimwe uzovyigamo. Ibusabwa kuvyigisha wewe nyene ubwawe. Ibi uzobikora mu gihe uzi neza ko ubuzima bwawe buri mu biganza vyawe, kata wundi muntu ashinzwe kukwitaho. Utitaye kuwa guteje ikibazo, ibibazo vyawe ni ivyawe. Umubabaro wawe nta wundi muwusangiye. Nta muntu n'umwe yiteguriye gukemura ibibazo vyawe. Ukwiriye kwiyigisha wowe ubwawe, ukwiriye gusoma, ukwiriye gutahura neza uko ukemura ibibazo vyawe. Nta muntu n'umwe yiteguriye gukemura ibibazo vyawe. Kuri abo baravye ibiganiro vyacu ku nshuro ya mbere, ndabibutsa gukora subscribe canke s'abonner kugira n'ubutaha tuzobe turi kumwe nkoze ikindi kiganiro. Ndabashimira mwese twabanye iyi minota yose. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Imana ibarinde naho ubutaha. Buri munsi agiye kuryama, agifunga amaso, yahora abona igitangurirwa kimanuka, kikamanuka kimumanukirako. Buri munsi ico kiremwa kibuzanya amahoro caramuzako, kandi uko cagenda kigaruka ni nako carushiriza kuba kinini. Agize ubwoba bwinshi cane, aragenda abibwira se wiwe. Amubwira ko kuva ubwo azoza araja kuryama yitwaje imbugita, kugira ngo igihe cose ico gitangurirwa kizogarukira azoca kizibagura, acice gipfe kiveho, kimuha amahoro. Se we aramubuza uyu mugambi mubi, amubwira ko atari mwiza, ahubwo ngo aze yitwaza ingwa azogiceka agasaraba ku nda, hama agaruke amubwire uko vyagenze. Uwo mwana yaramwumviye asubira kuryama.
ca gitangurirwa kigarutse yirinda kukigwanya, ahubwo akora ibyo se yamubwiye. Mu nyuma asubiye kwa se, amaze kumubwira byose uko byagenze, se amusaba kuduza impuzu yari yambaye hejuru hama yirabire ku nda yiwe. Ku nda yiwe hari hareka agasaraba. Ibi bishatse kuvuga iki? Sinirengagije ko ubabaye, ndabizi ko amarira ava mu mutima atava mu mutwe. Amarira atemba ku matama y'umugenzi wawe si ikimenyetso c'intege nke, ahubwo ni ikimenyetso c'umutima ukeye. Wewe ubabaye wihangane, wakira umubabaro wawe, umenye ko intsinzi itigera iryoha iyo utigera utsindwa. Ibihe birahinduka, abagenzi baraguta bakagenda, ariko ubuzima ntibwigera buhagarara, burabandanya kuri buri muntu. Ntugafate ingingo ubabaye, wahemukiwe, ufise ishari canke uri mu rukundo. Ahubwo nimba wumva wurira, rira kubera ko umutima uremerewe ni kimwe n'ibicu biremereye iyo hejuru kw'ijuru. Biruhuka ari uko birekuye amazi nubwo yoba make. Nimba hari ibikubabaje biriko birakubuza amahoro, nimba hari ibikubereye nk'umutwaro bimeze nk'urubuye wikoreye, ivyo biri indani muri wewe. Twese turashobora kugira ivyiyumviro, amajwi, umubabaro indani muri twebwe. Mbere turashobora no kumva tubabaye atakibiteye, ukumva urababaye gusa. Ariko kumenya neza ko ico gitangurirwa ari twebwe nyene ubwacu, bivuze ko ari twebwe nyene ubwacu twatewe. Ibi kubimenya biragufasha kwikangura, ukagaruka mu kuri kw'iyi si, ukamenya ko ari wewe nyene utegerezwa kwikiza. Aho gukoresha imbugita, koresha ingwa. Aho gukora nabi ukazokwicuza mu nyuma, raba ico wokora gisa no gukoresha ingwa mu kibanza c'imbugita. Umubabaro uguruka ukoresheje amababa y'igihe, biha umwanya gusa. Ndagushimira wewe twabanye. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derrick. Kora subscribe cyangwa sabone nimba utarabikora. Imana ikurinde naho ubutaha. Nta kintu na kimwe kibaho conyene. Buri kintu cose gifise aho gihurira n'ikindi kigenzi caco. Akantu gato karashobora guhindura umunsi. Umunsi umwe urashobora guhindura ubuzima. Ubuzima bumwe burashobora guhindura isi. Umwijima uko woba ungana kose, naho woba uw'isi yose, nta bushobozi bwo kuzimya umuco w'akabuji gato ufise. Uhora wibuka ibintu bibi vyakubayeko, ni nko kwikorera ubuye runini mu bwonko bwawe. Ibanga ryo kubaho ni ukubaho udafise ubwoba. Amahoro ava indani mu muntu, ntukayaronderere hanze. Ukwitandukanya n'abandi nta handi bigeze umuntu atari mu bibazo gusa. Ariko kwifatanya n'abandi bigushikana ku nkomezi nyazo zigize isi. Iyo ufashe itara ukamurikira umuntu ngo abone inzira acamo, iryo tara nyene mwese rizobamurikira, rizobaboneshereza inzira. Iyo uza kubuza ivyo nzi ku bijanye n'inkomezi zo gufasha, ntiwosubiriye kugira ibyo wijyana,
utagize uwuhako ngo musangire mu buryo bumwe canke ubundi. Ni vyiza gutsinda intambara yo mu mutima wawe ndani muri wewe kuruta gutsinda izindi ntambara zose zibaho, kubera ko intsinzi ni yawe, nta muntu n'umwe yoshobora kuyigutwara ngo ayikunyage. Nta kintu na kimwe co kubabaza cane nk'ivyiyumviro vyawe uramutse unaniwe kubicunga. Ni ivyiyumviro vyawe gusa, oya si abansi bawe. Ni wewe nyene wishorera ukijana mu nzira y'ikibi. Ukima rimwe rimwe rigenda rikorokera mu nkono, nivyo bituma iyo nkono yuzura amazi. Ni nako abanyabwenge bagenda bavoma gukora neza gahoro gahoro, kugeza igihe buzuriye ubugwaneza bagahindukirira kuba abantu beza. Gufasha papa na mama, kwitaho umugore wawe, ukitwararika abana bawe, hamukihebera kubana amahoro n'abandi, nta wundi mugisha urutuwe. Uwo muntu wese adacokora canke gatambire ku muntu ababaye, abatsinze intambara ikomeye cyane. Benshi ntibaratahura ko twese tuzopfa, ariko abamaze kubimenya batanguye guca bugufi, bagabanya amahane yabo. Nimba ubona ikintu kibereye gukorwa, gikore n'umutima wawe wose. Mbega nitutitaho ngo dufashe abakeneye ubufasha, ninde azotwitaho natwe igihe tuzoba dukeneye abadufasha? Mu buzima, ndavuga mu buzima bwawe, uzogerageze gukurikiza aya majambo gahoro gahoro, n'ubuzima bwawe buzohinduka bube bwiza kurushaho. Ndagushimira kuba wanteze amatwi. Aha ni Iwacu ku Mwana TV. Jewe nitwa Gusenga Derrick. Kora subscribe cyangwa sabone niba utarabikora. Imana ibane nawe ubutaha. Ubuzima ni nk'indirimbo, urasabwa kuyiririmba. Ubuzima ni nk'umukino, biragusaba kwitegura neza ngo kine match yawe. Mu buzima hari ibibazo bikurindiriye usabwa guhura navyo. Ubu buzima ni nk'indoto, biragusaba ngo uvyuke wikangure ushire mu ngiro indoto zawe. Ubuzima ni intambara isaba kwitanga, haguruka utange ikimazi cawe. Ubuzima n'urukundo ukwiriye kubunezererwa. Ibibazo ugenda uhura navyo mu buzima bihari ngo bikwibutse intumbero y'ubuzima bwawe mu kanya gato ufise hano ku isi. Ubuzima ni nk'isezerano usabwa gushitsa, ntugaterwe isoni n'ivyo ukora. Igihe cyose umara mu buzima ni igihe cyo kwiga no guhinduka. Uyu munsi uhagarike kubaho ubuzima bwawe nk'ahari ikintu gihora cisubiramo, gihora kigaruka. Iyi minsi uri mu buzima yibeho nk'ahari ya nyuma kuri wewe. Ivyakubaye ko kera byararangiye, byaragiye, ubu byabaye akahise. Kandi nakazoza ntiwokizera kuko ntuzi iminsi usigaje hano ku isi. Imana yaduhaye ubuzima ngo tububemo neza uko dushoboye. Va muri uwo mwobo umwijima w'inzitane urimo, hama nawe utanga urubeho. Intumbero y'ubuzima ni ukwiteza imbere ukabaho neza nawe. Twese yaba jewe canke wewe duharanire kubaho neza, kubaho tunezerewe. Ico tubereyeho sukurundanya ibyiza byose ngo tubibone bigwiriye mu bubiko ari byinshi, ahubwo no gukoresha neza ibyo dufise, twibuka no gusangira n'abadafise mu ntumbero yo gutuma n'abandi biyumva neza nkatwe. Nkiraha ndakwibutsa ko ubuzima ntibuba bwiza kubw'amahirwe, ahubwo buba bwiza
kuko wewe wagize ibyo uhindura. Aha harimo gukora, kutazerinze n'ibindi. Nimba waratwaye igare, ubuzima bumeze nko gutwara igare. Ntupfa kugwa hasi uko wiboneye, kireka wewe nyene ubwawe wihitiyemo ugafata ingingo yo kureka kunyonga. Umutwe utagira ubwenge uruhisha amaguru. Mbega vyogenda gute uramutse uhisemo kwibera ikinebwe, ukiyicarira ntugire ikintu na kimwe ugerageza mu buzima bwawe? Oya, utegerezwa kugwana, ugwanira ubuzima bwawe, ugwanira kubaho neza widegemvya. Abantu twese ikiduhuza ni kimwe, buri muntu wese azopfa, ariko buri muntu wese ntategerezwa kubaho neza. Nawe wisigurira ico ushatse kukubwira. Ukuri nuko ubuzima bushobora kukubera umugisha canke bukakubera nk'igihano. Nta kindi rero, nimba bumeze nk'igihano, vyumve nk'igihano, wikangura uvyuke, ukore cane, wikureko iyo minyororo ubu ukwiriye kuba. Genda atabwoba, atagutinya, ukurikira indoto zawe. Haranira kubaho bwa buzima wamurota. Vyumve neza, harimo ijambo kubiharanira. Hano ku isi ubaho rimwe gusa, ntarigira kabiri. Ariko iryo rimwe urikoresheje neza riba rihagije. Nta muntu n'umwe abaho ubuzima bwiwe asubira inyuma. Raba imbere yawe, niho kazoza kawe karyamye. Ubu buzima ni nk'icigwa buri muntu wese ategerezwa kwiga, kandi nta muntu n'umwe ashobora kukwigisha. Iminsi umara ugerageza ugasanga wakoze amakosa, iyo minsi ntukayicuze kuko uba wayikoresheje neza kuruta kuyimara wiyicariye ataco uriko urakora. Ikibazo numva wari ukwiriye kwibaza muri aka kanya, si nimba hariho canke hatariho ubuzima inyuma y'urupfu, ahubwo numva wari ukwiriye kwibaza nimba ubayeho canke ufise ubuzima imbere y'uko upfa. Nturindire ibihuhusi ngo bigende kugira ngo ubeho, ahubwo kubaho no kwiga uko wotambira muri iyo miyaga niyo mvura y'urudaca. Ibibazo by'ubu buzima ntivyari bikwiriye kudusaza ngo ducike intege, ngo twisange twarekuye, ahubwo byari bikwiriye kudufasha kumenya abo turibo. Uko ubuzima bwawe bwaba bumeze kose, bwakire, ubusanganire, ububeho kandi neza. Ibyo uzokora ku bwawe gusa, niwapfa ukagenda nabyo bizojana nawe. Ariko ibyo ukorera abandi bihoraho nk'icubahiro cawe. Ibyo uvuga n'umunwa wawe sivyo bigena ubuzima bwawe, ahubwo ibyo wewe nyene wibwira, vya bindi wiyongorera, bimwe wibwira wewe nyene atawundi muri kumwe, nivyo bifise inguvu mu kugira ico bihindura ku buzima bwawe. Abantu bazokwibagira ibyo wavuze, abantu bazokwibagira ibyo wakoze, ariko abantu ntibazokwibagira uko watumye biyumva, yaba neza canke nabi. Ikindi ca nyuma, ntukareke ubuzima ngo buguce intege. Umuntu wese afise ahageze uyu munsi, yahereye hahandi yarari kera ataharigeza. Ndagushimira kubabanye nanje. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Kora subscribe canke sabone nimba utarabikora. Ndakwifuriza ko uyu mwaka dutanguye uzokubera umwaka wo gukora, uzorondere kandi uzoronke, Imana izobigufashemo. Reka duhure mu mwaka uza, Imana niyabishaka, nawe ubutaha.
Ubuzima ni nk'indirimbo urasabwa kuyiririmba. Ubuzima ni nk'umukino biragusaba kwitegura neza ngo kine match yawe. Mu buzima hari ibibazo bikurindiriye usabwa guhura navyo. Ubu buzima ni nk'indoto biragusaba ngo uvyuke wikangure ushire mu ngiro indoto zawe. Ubuzima ni intambara isaba kwitanga, haguruka utange ikimazi cawe. Ubuzima n'urukundo ukwiriye kubunezerererwa. Ibibazo ugenda uhura navyo mu buzima bihari ngo bikwibutse intumbero y'ubuzima bwawe mu kanya gato ufise hano kw'isi. Ubuzima ni nk'isezerano usabwa gushitsa, ntugaterwe isoni n'ivyo ukora. Igihe cyose umara mu buzima ni igihe cyo kwiga no guhinduka. Uyu munsi uhagarike kubaho ubuzima bwawe nk'ahari ikintu gihora cisubiramo, gihora kigaruka. Iyi minsi uri mu buzima yibeho nk'ahari ya nyuma kuri wewe. Ivyakubaye ko kera byararangiye, byaragiye, ubu byabaye akahise. Kandi nakazoza ntiwokizera kuko ntuzi iminsi usigaje hano kw'isi. Imana yaduhaye ubuzima ngo tububemo neza uko dushoboye. Va muri uwo mwobo umwijima w'inzitane urimo, hama nawe utanga urubeho. Intumbero y'ubuzima ni ukwiteza imbere ukabaho neza nawe. Twese yaba jewe canke wewe duharanire kubaho neza, kubaho tunezerewe. Ico tubereyeho sukurundanya ibyiza byose ngo tubibone bigwiriye mu bubiko ari byinshi, ahubwo no gukoresha neza ibyo dufise, twibuka no gusangira n'abadafise mu ntumbero yo gutuma n'abandi biyumva neza nkatwe. Nkiraha ndakwibutsa ko ubuzima ntibuba bwiza kubw'amahigwe, ahubwo buba bwiza kuko wewe wagize ibyo uhindura. Aha harimo gukora, kutazerinze n'ibindi. Nimba waratwaye igare, ubuzima bumeze nko gutwara igare. Ntupfa kugwa hasi uko wiboneye, kireka wewe nyene ubwawe wihitiyemo ugafata ingingo yo kureka kunyonga. Umutwe utagira ubwenge uruhisha amaguru. Mbega vyogenda gute uramutse uhisemo kwibera ikinebwe, ukiyicarira ntugire ikintu na kimwe ugerageza mu buzima bwawe? Oya, utegerezwa kugwana, ugwanira ubuzima bwawe, ugwanira kubaho neza widegemvya. Abantu twese ikiduhuza ni kimwe, buri muntu wese azopfa, ariko buri muntu wese ntategerezwa kubaho neza. Nawe wisigurira ico ushatse kukubwira. Ukuri nuko ubuzima bushobora kukubera umugisha canke bukakubera nk'igihano. Nta kindi rero, nimba bumeze nk'igihano, vyumve nk'igihano, wikangura uvyuke, ukore cane, wikureko iyo minyororo ubu ukwiriye kuba. Genda atabwoba, atagutinya, ukurikira indoto zawe. Haranira kubaho bwa buzima wamurota. Vyumve neza, harimo ijambo kubiharanira. Hano kw'isi ubaho rimwe gusa, ntarigira kabiri. Ariko iryo rimwe urikoresheje neza riba rihagije. Nta muntu n'umwe abaho ubuzima bwiwe asubira inyuma. Raba imbere yawe niho kazoza kawe karyamye. Ubu buzima ni nk'icigwa buri muntu wese ategerezwa kwiga, kandi nta muntu n'umwe ashobora kukwigisha. Iminsi umara ugerageza ugasanga wakoze amakosa, iyo minsi ntukayicuze kuko uba wayikoresheje neza kuruta kuyimara wiyicariye ataco uriko urakora. Ikibazo numva wari ukwiriye kwibaza muri aka kanya, si nimba hariho canke hatariho ubuzima inyuma y'urupfu, ahubwo numva wari ukwiriye kwibaza nimba ubayeho canke ufise ubuzima imbere y'uko upfa.
nturindira ibihuhusi ngo bigende kugira ngo ubeho, ahubwo kubaho no kwiga uko wotambira muri iyo miyaga n'iyo mvura y'urudaca. Ibibazo by'ubu buzima ntibyari bikwiriye kudusaza ngo ducike intege ngo twisange twarekuye, ahubwo byari bikwiriye kudufasha kumenya abo turi bo. Uko ubuzima bwawe bwaba bumeze kose, bwakire, ubusanganire, ububeho kandi neza. Ibyo uzokora ku bwawe gusa, niba wapfa ukagenda nabyo bizojana nawe, ariko ibyo ukorera abandi bihoraho nk'icubahiro cyawe. Ibyo uvuga n'umunwa wawe si byo bigena ubuzima bwawe, ahubwo ibyo wewe nyene wibwira, bya bindi wiyongorera, bimwe wibwira wewe nyene atawundi muri kumwe, nibyo bifise inguvu mu kugira ico bihindura ku buzima bwawe. Abantu bazokwibagira ibyo wavuze, abantu bazokwibagira ibyo wakoze, ariko abantu ntibazokwibagira uko watumye biyumva, yaba neza canke nabi. Ikindi ca nyuma, ntukareke ubuzima ngo buguce intege. Umuntu wese afise aho ageze uyu munsi, yahereye hahandi yarari kera ataharigeza. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Kora subscribe cyangwa sabone nimba utarabikora. Ndakwifuriza ko uyu mwaka dutanguye uzokubera umwaka wo gukora, uzorondere kandi uzoronke, Imana izobigufashemo. Reka duhure mu mwaka uza, Imana niyabishaka, nawe ubutaha. Ubuzima ni nk'indirimbo, urasabwa kuyiririmba. Ubuzima ni nk'umukino, biragusaba kwitegura neza ngo kine match yawe. Mu buzima hari ibibazo bikurindiriye usabwa guhura navyo. Ubu buzima ni nk'indoto, biragusaba ngo uvyuke wikangure, ushire mu ngiro indoto zawe. Ubuzima ni intambara isaba kwitanga, haguruka utange ikimazi cyawe. Ubuzima n'urukundo ukwiriye kubunezererwa. Ibibazo ugenda uhura navyo mu buzima bihari ngo bikwibutse intumbero y'ubuzima bwawe mu kanya gato ufise hano ku isi. Ubuzima ni nk'isezerano usabwa gushitsa, ntugaterwe isoni n'ivyo ukora. Igihe cyose umara mu buzima ni igihe cyo kwiga no guhinduka. Uyu munsi uhagarike kubaho ubuzima bwawe nk'ahari ikintu gihora cisubiramo, gihora kigaruka. Iyi minsi uri mu buzima yibeho nk'ahari ya nyuma kuri wewe. Ivyakubaye ko kera byararangiye, byaragiye, ubu byabaye akahise, kandi nakazoza ntiwokizera kuko ntuzi iminsi usigaje hano ku isi. Imana yaduhaye ubuzima ngo tububemo neza uko dushoboye. Va muri uwo mwobo umwijima w'inzitane urimo, hama nawe utanga urubeho. Intumbero y'ubuzima ni ukwiteza imbere ukabaho neza nawe. Twese yaba jewe canke wewe duharanire kubaho neza, kubaho tunezerewe. Ico tubereyeho sukurundanya ibyiza byose ngo tubibone bigwiriye mu bubiko ari byinshi, ahubwo no gukoresha neza ibyo dufise, twibuka no gusangira n'abadafise mu ntumbero yo gutuma n'abandi biyumva neza nkatwe. Nkiraha ndakwibutsa ko ubuzima ntibuba bwiza kubw'amahigwe, ahubwo buba bwiza kuko wewe wagize ibyo uhindura. Aha harimo gukora, kutazera inze n'ibindi. Nimba waratwaye igare, ubuzima bumeze nko gutwara igare.
ntupfa kugwa hasi uko wiboneye, kireka wewe nyene ubwawe wihitiyemo ugafata ingingo yo kureka kunyonga. Umutwe utagira ubwenge uruhisha amaguru. Mbega vyogenda gute uramutse uhisemo kwibera ikinebwe ukiyicarira ntugire ikintu na kimwe ugerageza mu buzima bwawe? Oya, utegerezwa urwanira ubuzima bwawe, urwanira kubaho neza widegemvya. Abantu twese ikiduhuza ni kimwe, buri muntu wese azopfa, ariko buri muntu wese ntategerezwa kubaho neza. Nawe wisigurira ico ushatse kukubwira. Ukuri nuko ubuzima bushobora kukubera umugisha canke bukakubera nk'igihano. Nta kindi rero, nimba bumeze nk'igihano, vyumve nk'igihano, wikangura uvyuke, ukore cane, wikureko iyo minyororo ubu ukwiriye kuba. Genda atabwoba, atagutinya, ukurikira indoto zawe. Haranira kubaho bwa buzima wamurota. Vyumve neza, harimo ijambo kubiharanira. Hano ku isi ubaho rimwe gusa, ntarigira kabiri, ariko iryo rimwe urikoresheje neza riba rihagije. Nta muntu n'umwe abaho ubuzima bwiwe asubira inyuma. Raba imbere yawe, niho kazoza kawe karyamye. Ubu buzima ni nk'icigwa buri muntu wese ategerezwa kwiga, kandi nta muntu n'umwe ashobora kukwigisha. Iminsi umara ugerageza ugasanga wakoze amakosa, iyo minsi ntukayicuze kuko uba wayikoresheje neza kuruta kuyimara wiyicariye ataco uriko urakora. Ikibazo numva wari ukwiriye kwibaza muri aka kanya, si nimba hariho canke hatariho ubuzima inyuma y'urupfu, ahubwo numva wari ukwiriye kwibaza nimba ubayeho canke ufise ubuzima imbere y'uko upfa. Nturindire ibihuhusi ngo bigende kugira ngo ubeho, ahubwo kubaho no kwiga uko wotambira muri iyo miyaga n'iyo mvura y'urudaca. Ibibazo by'ubu buzima ntivyari bikwiriye kudusaza ngo ducike intege, ngo twisange twarekuye, ahubwo byari bikwiriye kudufasha kumenya abo turibo. Uko ubuzima bwawe bwaba bumeze kose, bwakire, ubusanganire, ububeho kandi neza. Ibyo uzokora ku bwawe gusa, niwapfa ukagenda nabyo bizojana nawe, ariko ibyo ukorera abandi bihoraho nk'icubahiro cawe. Ibyo uvuga n'umunwa wawe sivyo bigena ubuzima bwawe, ahubwo ibyo wewe nyene wibwira, vya bindi wiyongorera, bimwe wibwira wewe nyene atawundi muri kumwe, nivyo bifise inguvu mu kugira ico bihindura ku buzima bwawe. Abantu bazokwibagira ibyo wavuze, abantu bazokwibagira ibyo wakoze, ariko abantu ntibazokwibagira uko watumye biyumva, yaba neza canke nabi. Ikindi ca nyuma, ntukareke ubuzima ngo buguce intege. Umuntu wese afise ahageze uyu munsi, yahereye hahandi yarari kera ataharigeza. Ndagushimira kubabanye nanje. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derrick. Kora subscribe cyangwa sabone nimba utarabikora. Ndakwifuriza ko uyu mwaka dutanguye uzokubera umwaka wo gukora, uzorondere kandi uzoronke, Imana izobigufashemo. Reka duhure mu mwaka uza, Imana niyabishaka, nawe ubutaha.
umusore umwe yazanye umugore, azana umugore mwiza cane aruta abandi bose mu maso hiwe. Yaramukunda cane, eka bose barakundana vy'ukuri bitari vy'uburyarya. Umunsi umwe uwo mugore agwara ingwara ituma umubiri we wononekara cane, urukoba rwiwe rurononekara cane gose, ubwiza bwose yari afise buragenda. Hari igihe cageze umunsi umwe uwo mugabo wiwe afata urugendo agenda ahantu kure cane. Agarutse agira isanganya mu nzira bimutera guhuma, ntiyasubira kubona ikintu na kimwe. Nubwo vyamugendekeye uko, umugore wiwe yabandanyije kumukunda nk'uko vyari bisanzwe. Uko imisi yagiye igenda iyindi iza, ubwiza bwose bwaramuhezeko burundu, arafutana. Wa mugabo w'impumyi we nta kintu na kimwe yigeze abimenyako, kandi babandanije kwikundanira nk'uko vyahoze kuva na mbere hose. Aramukunda, nawe aramukunda, barikundanira. Uwo mugore yabandanije kuremba, igihe kiragera arapfa aritahira. Urupfu rwiwe rwateje umubabaro ukomeye cane uwo mugabo wiwe n'agahinda ko mu mutima. Amaze gukora bimwe byose bikorwa iyo umuntu yapfuye, ahitamo kwimuka ngo ave muri ako gace yabamwo yimukira ahandi. Umugabo umwe amuturuka inyuma aramubaza ati, mbega uzosubira kugenda gute uri wenyene, ko iyi misi yose umugore wawe ari we yagufata ukuboko akagufasha gutambuka? Nawe aramwishura ati, jewe sindi impumyi, nigize impumyi kubera ko iyo umugore wanje amenya neza ko mbona ukuntu umubiri wiwe wononekaye ukaba kaheze kubera ingwara yari agwaye, vyari kumurya cane kuruta uko ingwara yari kumubabaza. Sinigeze ndamukundira ubwiza bwiwe bwonyene gusa, ariko namukundiye ukuntu yagira ukwitwararika n'urukundo karemano yagira muri we. Ivyo rero nivyo vyanteye kwigira impumyi. Ico nashaka kwari ukugira ngo agumane umunezero wiwe yahoranye kuva kera hose. Iyo ukunda umuntu vy'ukuri, ukora ibishoboka vyose kugira ngo umuntu ukunda anezerwe. Mbere rimwe na rimwe biba ari vyiza kwigira impumyi, ukirengagiza ibigenda bibabako hagati yanyu kugira ngo mugumane umunezero. Ubwiza bw'umubiri burayonga uko imisi igenda, ariko ubwiza bw'umutima buhora uko bwahoze, ntibuhinduka. Kunda umuntu umukundiye uko ameze indani mu mutima, apana inyuma ku rukoba. Nimba wakunze inkuru, raba ukore like twereke ko wayikunze, kora subscribe cyangwa se abone wifatanye natwe. Aha ni Iwacu ku Muhana TV, jewe nitwa Gusenga Derike. Uhorane n'Imana nawe ubutaha. Ninavuga umunezero, uze wumve wa musore yironkeye umugenzi nyawe, umugenzi nyakuri. Ninakubwira unezerewe arusha abandi umunezero, uze wumve ugiye asanze wa mugenzi nyawe yari umugore wiwe. Ababizi neza bavuze ngo iyo uronse umugore mwiza uhinduka unezerewe, ukuzura umunezero. Ariko kandi ngiyo ubanye n'umugore mubi, hasi ndiko ndavuga kwisura, ngo uhinduka umufilozofe ukagenda wiganiriza mw'ibarabara. Ngo urugo
ni kimwe muri bibiri: rushobora kukubera ijuru rito canke rukakubera ukuzimu. Gushinga urugo rwiza ngo ntibigendera ku myaka, ngo ahubwo bisaba ko uronka uwa nyawe ukwiriye kubana nawe. None ni iki gitera ingo kuba ukuzimu nk'uko tuvyumvise? Byose bipfira mu ntango mukireshanya, mwizezanya ibitangaza. Ikosa rya mbere abantu bakora imbere yo kubana, ntibigera bafunguka mu mitima yabo ngo biyugurure babwizanye ukuri kose ataco basize ku ruhande. Imbere y'uko ubana n'umuntu, mukwiriye gufata ibintu byose mukabisuka ku meza. Nta bintu by'ibanga. Mureka amenye amadeni ufise, mureka amenye amabanga yawe yose. Reka amenye abo bantu bose mwaryamanye, cane cane nimba ari n'umuntu waho hafi, kugira ngo mumenye uko muzokwitwara mu gihe muzoba mubana, ntibivangire urugo rwanyu. Mubwire byose mutaremeranya kubana, kugira nimwamara kubana azoba abizi byose, avyemera abizi ko byabayeho, hakazovyimenyera hanyuma utarabimubwiye hakiri kare ngo bitume mubana nabi. Niyavyemera akiyemeza kubana nawe abizi byose, aho ndakwizeza ko muzokwibera muri rya juru rito riba hano ku isi. Irindi kosa rikomeye abantu bakora imbere yo kwemera kubana n'umuntu, bemera kubana nawe bazi ngo bazomuhindura. Biyumvisha ko bazomukuramo bya bindi akunda, bimwe byose yakuriyemo. Bimwe byose bigenda nabi ngo azobikosora. Aha uba uri kuribesha cyane. Nimba ubona utokwihanganira uko ubona ameze ico gihe mukiri kureshanya, ntiwibaze ko hari byinshi uzohindura nimwamara kubana. Niwemera mukabana, nta gitangaza uzobona. Ikindi mukireshanya, utegerezwa kuvuga ibyo ukeneye byose ko vyoba mu rugo rwanyu imbere y'uko mubana. Ikibazo gikunze kuba nuko benshi batinya bakanka kuvuga ibyo bakeneye. Aha ndakwibutsa ko ubuzima uzobanamwo n'uwundi si ubwiwe muriko murabaho ngo ubwawe uzobubaho hanyuma. Ubwo buzima muba mubusangiye. Mutegerezwa guhuriza ku bintu bimwe bituma mwese munezerererwa urwo rugo rwanyu. Reka mpereze kuri iki. Cane cane twebwe abasore, urashobora kubona umukobwa uko asa, ukumva uramukunze, ukipfuza kubana nawe. Umuntu wese ubonye ukumva uramukunze, ntibivuze ko mukwiranye, ko mukwiriye kubana. Gusa neza kwiwe ntibisigura ko nawe azoba mwiza kuri wewe. Reka ndakubwire wewe uri kuranyumviriza hano iwacu ku Muhana TV, wotuma uronka umugore adasamaje cyane ku isura, ariko afise ubwiza busamaje indani mu mutima. Ufise ubw'inyuma gusa, ariko indani ari ibibazo, ibyo ntaho bizokugeza. Ico jewe ndakwipfuriza nukuronka ufise ubwiza hose, inyuma n'imbere mu mutima. Ariko cane cane uze witeho ubw'indani, nimba ushaka kuba mwaya majuru abiri, iryo ku isi n'iryo ku Mana. Ibi byose twaganiriye nibyo gufasha kugira ngo uronke urugo rwiza. Ariko ntiworenza amaso n'abavuga ko umunezero mu rugo ari ibintu by'amahirwe byikora, ko wewe ataco wokora ngo habe umunezero mu rugo rwawe. Aba nababibona ukundi. Mbega nawe ni kuvyumva?
twandikire muri commentaire twumve nawe uko uvyumva. Aha ni Iwacu ku Mwana TV. Jewe nitwa Gusenga Derrick. Wibuke ukore subscribe canke s'abone nimba utarabikora. Imana izobaho urugo rwiza ku batararushinga, abagezeyo nabo namwe Imana ibagororere ibitagenda neza. Imana ibarinde naho ubutaha.